Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uriko uratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Igice cya mbere cyo mu vyagezwe vya Mose kirimwo ibitabo bitanu. Mu gitabo cya mbere citwa Itanguriro twarabonye ukuntu icyaha cyaje mu isi kikaza n'umuruho, urupfu no gucigwa kw'iteka. Turanabona uko Imana yateguye umugambi wo gucungura Adamu n'uruvyaro rwiwe kugira ngo ibakure mu rubanza no mu muriro udahera. Twarabonye ingene Imana yasezeranye kurungika umucunguzi kugira apfira abanyavyaha, kugira Imana ibaharire itavuguruje ukugororoka kwayo. Kirongera kikatwereka ingene Imana yatoranije Aburahamu igatako ikamuha isezerano ryo kuzoba ihanga rikomeye rizova mu mucunguzi azoza gucungura isi. Mu gitabo cya kabiri cyo mu vyagezwe vya Mose citwa Kuvayo twarabonye ingene Imana yakuye uruvyaro rwa Aburahamu Abisirayeli mu buja barimwo mu gihugu ca Egiputa ikabakura mu maboko ya Farao. Imana iraheza icisha mu bugaragwa Abisirayeli ibatwara ku musozi Sinayi aho yabahereye amabwirizwa, yongera ibigisha ivy'ikimazi c'amaraso bazoharirirwa mw'ivyaha. Mu kiganiro giheruka twarabonye ingene Imana yategetse Mose n'Abisirayeli kuyubakira ihema ry'ibonaniro kugira riba riryo yiberamwo hagati. Barangije kubaka, igicu gipfuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mw'ihema imbere. Ivyo turabibona mu gitabo cyo Kuvayo mu kigabane ca 40 uhereye ku murongo waho wa 34 n'uwa 35, kwereka Abisirayeli ingene ishaka ubucuti nabo, ariko nta washobora kuyegera kiretse biciye mu kimazi c'amaraso catangirwa ku gicaniro c'ihema ry'ibonaniro. Ibikoko byatangwa ku gicaniro cari igitutu n'ishusho y'umukiza yagiraze avuye mu ijuru aze mw'isi, hanyuma atanga amaraso yiwe nk'ikimazi c'ivyaha. Mu gitabo ca gatatu c'ivyagezwe vya Mose citwa Abalewi, Imana ishira muri Mose kwandika ivyagezwe vy'ingene Abisirayeli bakwiye gutanga ibimazi kugira baharirwe. Iki gitabo kubera ari kinini nta mwanya dufise ukwiye wo kuraba ibirimwo vyose. Uvyisomeye vyose ubwawe uzobonamwo amajambo abiri aguma agaruka inshuro 200 avuga mu ncamake ibiri mu gitabo cyose. Ayo majambo abiri akomeye ni ukwera n'amaraso. Kubera ko ayo majambo aguma agaruka cyane muri iki gitabo, ni ukubera ijambo rikomeye umuntu ashobora gushyira ku mutima ari iri: Imana irera, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ivyaha. Nk'uko tubibona hariya mu cete cyandikiwe Abaheburayo kigabane c'icenda umurongo wa 22. Agaciro k'iki gitabo cya gatatu cyo mu vyagezwe vya Mose cyashyiriweho kwigisha Abisirayeli ukuntu umunyavyaha ari mu vyaha vyiwe ashobora kwegera Imana yera itagira gasembwa. Imana irerekana neza ko atawushobora kuyegera kiretse biciye mu maraso y'ikimazi, arico mucunguzi yaje mw'isi kugira apfire abanyavyaha, yishyure umwenda w'ivyaha vyabo. Ku mwanya dusigaranye reka tuje mu gitabo cya kane cyo mu vyagezwe vya Mose, arico guharura. Muri kino gitabo turabona ingene Abisirayeli babaye ku musozi Sinayi mu kiringo cy'umwaka. Muri uwo mwaka wose Imana yarabigishije vyinshi, yongera iha Mose kwandika ivyagezwe vyera ari navyo turiko turasoma uyu munsi. Kubera ko Imana itari yarateguriye Abisirayeli kuba mu bugaragwa, nico cyatumye ibategeka guhaguruka no kubandanya
kubandanya bajya muri Kanani, igihugu yabasezeraniye. Umunsi wo kuduga ugeze, barahaguruka bashyirako baraduga, maze igicu cyari gitwikiriye ihema ry'ibonaniro kibaja imbere, ku murango kibabera igicu, mw'ijoro kigahinduka inkingi y'umuriro kugira kibamurikire, kirabayobora gushika bashike mu gihugu c'isezerano. Nuko kubera ko Imana itibagira isezerano, kubera ubwizigirwa n'ubushobozi bwayo, Abisirayeli bashika ku rubibe rw'igihugu ca Kanani, ari naco ubu citwa Palestina canke Isirayeli. Igihugu ca Kanani cari cyuzuye abantu benshi cyane kandi bakomeye. Mbega Imana yari gushobora kugiha Abisirayeli gute? Kubera ko ryari isezerano kandi Imana atakinanira, Imana yabwiye Aburahamu iti, iki gihugu c'i Kanani nzogiha uruvyaro rwawe. Kubera ivyaha bikomeye ab'i Kanani bakora, nko gutanga ibimazi ku bana babo ku bigirwamana, Imana yabihanganiye igihe kinini, ariko baguma bamogorera mu vyaha vyabo, maze Imana icitegura umugambi wo kubahonya kugira ico gihugu icegurira ihanga rya Isirayeli. Ubu naho reka dusome mu gitabo ca 4 cyo mu vyagezwe vya Mose, turabe ivyashikiye Abisirayeli bashitse ku rubibe rw'igihugu ca Kanani. Mu gice ca 13 haravuga hati, Uhoraho abarira Mose ati, tuma abantu baje gutata igihugu c'i Kanani mpaye Abisirayeli, ukura umwe mu miryango y'abasekuruza asanzwe ari umukuru muri bo. Nuko Mose abatuma ari mu bugaragwa bw'iparani nk'uko Uhoraho yageze. Nuko baraduga batata ico gihugu. Nuko bagaruka hashize iminsi 40 bavuye gutata ico gihugu. Bashitse basanga Mose na Aroni n'ikoraniro ry'Abisirayeli i Kadeshi mu bugaragwa bw'iparani, babiganira inkuru hamwe n'iryo koraniro ryose, babereka n'ivyo bamuye muri ico gihugu. Babarira Mose bati, twashitse mu gihugu wadutumyemo, kandi n'ivy'ukuri gitemba amata n'ubuki, kandi ngivyo ivyo twamuyeyo. Mugabo abantu baba muri ico gihugu n'abahizi, kandi ibisagara vyabo bizitijwe inzitiro z'amabuye, kandi ni binini binini, eka mbere twabonye abanaki. Maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati, nimuze tuduge ubunyene tuhashikire, kuko dushobora rwose kuhatsinda. Ariko abari baduganye nawe bati, ntitwoshobora kuduga ngo turwanye abo bantu, kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase, bati, igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu kimiragura abantu, kandi abantu bose twabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twabonye ibigatanya nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko tubameze ko nk'inzige, nabo kandi bakabona ko ariko tumeze. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Iryo joro abantu barara bararira. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni, ikoraniro ryose rirababarira ritesi iyo tuba twaraguye muri Egiputa canke tukagwa muri ubu bugaragwa. Mbega Uhoraho atujyanira iki muri ico gihugu kwicirwayo n'inkota? Abagore bacu n'ibibondo vyacu bakazoba inyagano. None iciza suko twosubira muri Egiputa? Baravugana batenda twitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rihakoraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abari bagiye gutata ico gihugu, bitantamurira ko impuzu zabo, babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati, igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu ciza c'agahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujyana muri ico gihugu akiduhe, kandi igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho, kandi ntimutinye bene ico gihugu. Tuzobarya bwa mutsima, icyabakingira cyabavuyeko, ariko twe Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntacyo mutinya. Ishengero ryose riraheza rivuga ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uhoraho bubonekera Abisirayeli bose buri mw'ihema ry'ibonaniro. Uhoraho abarira Mose ataba abantu bazogeza hehe ku nkengera, bazogeza hehe kutanyizera, naho nakoreye ibitangaza bingaho hagati muri bo. Mbega urumva ingene Abisirayeli bacumuye bakongera bagatera ibitugu Imana? Murabona uku kutizera kwabo? Murabona ukuntu bagirije Imana ko itashikije isezerano? Kutizera ni icyaha gikomeye imbere y'Imana.
y'Imana. Uhoraho abwira Mose na Aroni ati nzogeza ryari kwihanganira ishengero rimeze nabi rihora riranyidodombera. Numvise imyidodombo Abisirayeli banyidodombera. Babarire utuku niko Uhoraho agize, utarahiye uguhoraho kwiwe uti ivyo yumvise mwivugiye nivyo azobagirira. Uti imivyimba yanyu izogenda ihindikirana muri ubu bugaragwa, utabaharuwe mwese uko mungana, uhereye ku bamaze imyaka 20 no kuja hejuru, uko mwaka mwidodombeye. Uti nukuri mukazogera mu gihugu yarahiye amanitse ukuboko kwazokibaha ngo mukibemo. Shiti Karebu mwene Yofuni na Yosuwa mwene Nuni. Utariko abana banyu bibibondo abo muvuze ko bazoba abanyagano nibo azocinjiza bibonera igihugu mwanse. Utariko mweho imivyimba yanyu izogenda ihindikirana muri ubu bugaragwa. Uti kandi abana banyu bazomara imyaka 40 baragira mu bugaragwa, bagibwe ko n'ubuhemu bwanyu bwo kumureka. Uti gushitsaho imivyimba yanyu izobikunkumukije mu bugaragwa. Uti nk'uko iminsi ingana mwamaze mutata ico gihugu uko ari 40, umunsi uzohwana n'umwaka. Uti muzoyimara mugiwe ko n'ibigabitanyo vyanyu uko iyo myaka ari 40. Uti kandi muzomenya kugirirwa umwikomo nawe icarico. Jewe Uhoraho ndabivuze, sinzobura kugenza ntyo iri shengero ryose rimeze nabi rikoraniye kungarariza. Bazokunkumukira muri ubu bugaragwa niho bazogwa. Maze babagabo Mose yatuma gutata ico gihugu bagarutse bakadonda inkuru z'agacavu tuzico gihugu, bigatuma ishengero ryose rimwidodombera. Abo bagabo nyene badonze izo nkuru z'agacavu tuzico gihugu bicigwa nikiza imbere y'Uhoraho, ariko Yosuwa mwene Nuni na Karebu mwene Yefune baba aribo bakira muri ba bagabo bagiye gutata ico gihugu kubera bizeye ijambo ry'Imana. Nuko rero turabonye ingene Abisirayeli nubwo Imana yari yarabakuye mu buja bwa Farawo ikabazana muri Kanaani, bagumye batayizera. Mbega Imana yakoreye iki abatayizeye? Yabicishije ikiza maze basangangukira mu bugaragwa. Kubera iki ihanga rya Isirayeli ritinjiye mu gihugu cya Kanaani? Ni kubera batizeye ijambo ry'Imana. Mukunzi utwumviriza, kutizera ijambo ry'Imana ni ikintu kibi cyane. Imana izohana uwutayizeye wese, kuko uwuhakana cyanke akaruguta ku ijambo ry'Imana aba yise Imana umubeshi, kandi nta mugabane azogira mu bwami bwayo. Gupfira mu buzimire si wo mugambi w'Imana. Imana igomba ko abantu bose bizera ijambo ryayo ryerekana neza inzira y'agakiza iyo yashyizeho, ariko n'uruhara rwa buri muntu wese guhitamwo, kuko abahisemwo kutizera ijambo ryayo bazohenebera. Umviriza ico mpwemu w'Imana yavugishije abavugishwa ati, uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje mu gihe cyo kuratsa kuri wa munsi wo kugereza ko mu bugaragwa. Bene data, nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima. Ayo majambo turayasanga hajya mu cete cyandikiwe Abaheburayo mu kigabane cyaho cya 3 umurongo w'8 ugaca usimbuka ugasoma umurongo wa 12. Turayabona kandi no muri Zaburi ya 95 uhereye ku murongo waho w'indwi kugera ku murongo wa 11. Mukunzi udukurikirana, turagushimiye cyane kuba wadukurikiranye muri kino kiganiro. Mu kiganiro gikurikira Imana ibikunze, tuzorabira hamwe uko abo bose banse kwizera Imana bakunkumukiye mu bugaragwa nk'uko Imana yabivuze. Imana iguhezagire kandi ushire ku mutima iri jambo tubona muri cete cyandikiwe Abaheburayo ikigabane cya 3 ku murongo waho wa 12 rivuga riti, bene data nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71
204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerere inimero 27.